Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. N'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twabateguriye byinshi, hari inkuru twabateguriye kuri wa mwigeme wari wirukanywe muri komine. Muraza kumenya byinshi byari byinyegeje mu iyirukanwa ryiwe, bivuye yuko musitanteri wa komine wamwirukanye yari yanamusabye ubugenzi, ariko umukenyezi aramwankira, ariho yahise afata ingingo yo kumwirukana muri komine. Birababaje, birateye agahinda kubona uburenganzira bwa kiremwamuntu butubahirizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Si ibi gusa twabateguriye, hari n'andi makuru menshi twabateguriye, musabwa kuza kuyatega yombi kugira ngo mumenye ibiriko birajya mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nizere ko we kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, umaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire Muyinga. Iyirukanwa ry'umukenyezi muri komine ryafuswe na buramatari. Buramatari w'intara ya Muyinga uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi yarafuse ingingo yo kwirukana muri komine Butihinda Aniyera Mukeshimana kuri uyu wa kane. Ingingo yiswe ko ari ukwihenda ku bijanye n'uko ibintu bitegerezwa kugenda kandi itubahirije amategeko ku bwa buramatari. Abo mu mashirahamwe yigenga babona ko ingingo ya musitanteri wa Butihinda itakurikije amategeko kandi ko ari iyicaduka. Kuva mu gitondo co wa kane, ikete ririmwo ingingo yo kwirukana umwigeme w'imyaka 26 yitwa Aniyera Mukeshimana batazira Kirungo, avuka mu ntara ya Karusi hagati hashira uburengero, ryazungurutse ku mbuga ngurukana bumenyi. Iryo kete ryatewe ko umukono na musitanteri wa komine Butihinda Gilbert Ndikumasabo, bivuga ko inyuma yo kwakira ibirego bya bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Kamaramagambo ko uwo umwigeme ariko asambura ingo mu gutwara abagabo, yafashe ingingo yo kumwirukana muri komine arongoye. Amasaha make inyuma y'isohoka ry'iyo kete, irindi ryavuye mu biro bya buramatari w'intara ya Muyinga rifuta ingingo ya musitanteri wa komine Butihinda kuko bitubahirije amategeko. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Butihinda basigura ko ahubwo hoba hari ukutumvikana hagati y'uwo mwigeme n'uwo musitanteri. Ingorane ziri hagati y'uwo musitanteri n'uwo mukobwa Kirungo. Siwe wenyine yaje aha iwacu, abakobwa benshi baravuye i Muyinga, Kirundo mbere na Bujumbura ntiyabirukanye. Niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu b'Ikamaramagambo, umutumba utunze inzahabu nyinshi uri hafi y'urubibi rw'u Burundi na Tanzania. Isoko rivuga ko umusitanteri yashatse kugiranira ubucuti n'uwo mwigeme ariko biranga. Ndazi ko Gilbert Ndikumasabo yamurondeye kuva kera, ariko umwigeme aranka ubugenzi bwiwe na musitanteri. Niko umwe mu bakenyezi w'umudandaza yatomoye. Amwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu nka Froconi F rigwanya akamwana wa mama avuga ko ari ingingo itubahirije amategeko kandi itagira ishingiro. Ayo mashirahamwe asaba ko umusitanteri yotanga imihoho. Kubwa Ines Kidasharira, umukenyezi w'umumenyeshamakuru, ingingo ya musitanteri keretse ko idakurikije amategeko n'icaduka. Nta burenganzira afise bwo kwirukana umunyagihugu w'umurundikazi muri komine canke igihugu mbere ico yoba amwagiriza cose. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratomoye kuri ico. Igitangaje kurenga ibigo byategerezwa kwagirizwa abo bagabo bubatse izabo kubw'indangurakintu y'itegeko. Biratangaje rero kubona iryo tegeko rishirwa mu ngiro kuri uwo mwigeme. Ni ikintu ubwanje ntashobora gutahura, ariko ni ikindi cemezo c'uko hakiri agahaze mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi w'umurundikazi.
Birababaje kuba amasitanteri badasoma amategeko kugira ngo bamenye aho ubutegetsi bwabo bugarukira, gutyo bamenye neza ko bategerezwa guharanira bose. Niko byamenyeshejwe na Ines Kidasharira azwi nk'ukunda kugira ico ashikirije ku gateka k'umukenyezi. Abona ko inyifato ya musitanteri bamwe bafata ingingo zitubahirije amategeko ku bakenyezi zimaze iminsi zibonekeza. Abonye abasitanteri babuza abakenyezi gutembera ku mugoroba. Mbona ko byari bikwiye ko abatowe bigishwa ku mategeko bategerezwa kubahiriza no gutahura ubwigenge bw'abanyagihugu. Abakenyezi si abana, ni abanyagihugu nk'abandi. Barafise rero uburenganzira bwo gutembera nk'abandi bose. Kubabuza rero kwisanzura uko bikwiye hitwaje ngo ni ukubakingira, ni ukwanka guhangana by'ukuri n'ingorane nyazo ziba hanze. Ihohoterwa bakorerwa uko kugomba kubagira abana, muri make kumenye ko bategerezwa kubaho ku rugero rumwe n'abagabo, niko yashikirije. Atomora ko izo ngingo zerekana bikwiye ko agateka k'umukenyezi katarubahirizwa by'ukuri, kandi ko hari urugendo rukirindiriwe gukorwa aha iwacu kugira ngo umukenyezi ashobore kugengwa n'amategeko amwe n'umugabo. Mu Burundi umugabo ntiyemerewe kugira abakenyezi benshi, kandi n'umukenyezi ntiyemerewe kugira umugabo arenze umwe. Muri Nyakanga 2021 umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yategetse ababuramatari b'intara gukora urutonde rw'abasitanteri bubatse bidaciye mu mategeko canke bafise abahabara. Imvo kubahagarika mu mabanga atarubanza baciriwe. Kuva ico gihe bamwe mu bategetsi bo hasi barahagaritswe mu mabanga yabo. Bamwe mu bakurikirana hafi babona ko iyo ngingo ariyo kwinjira mu buzima bwa muntu. Twari twababwiye ko hari izindi nkuru nyinshi twabateguriye. Amakuru yacu reka tuyabandanirize Gatumba. Imyuzurire yatumye imiryango myinshi ihunga. Imiryango myinshi yo mu makaritsiye 9 agize zone Gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi yaratewe n'amazi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Haraheze iminsi. Abajejwe intwaro bavuga ko ibyononwe niyo myuzure bizotangazwa vuba. Abanyagihugu bavuga ko ibyononekaye bitaraharurwa. Abamenyeshamakuru bacu bagiye muri iyo zone bavuga ko ari ibintu biteye ubwoba, kandi ko abantu benshi barara hanze atabuzu bwa surwumwe bafise. Byabaye ngombwa ko tuva mu ngo zacu tuja kubaha impande y'ibarabara. Ntidushobora no kuja mu mirima yacu, yaratewe n'amazi. Amazu yacu yarasidutse, niko Nishimwe agaragaza umwiheburo. Ubwa Judite ni umwiheburo mwinshi. Inzu yanje yaraye isidutse. Umugiraneza aba hanze y'igihugu niwe yari yayinyubakiye. Ikimbabaza ni uko bari bemeye kubaka inkengero z'uruzi Rusizi kugira ngo ntirusubire gusesa. Naraniboneye n'Abashinwa baza kugenzura izo nkombe bari kumwe n'abategetsi b'u Burundi. Niko byiganwa n'uwo muvyeyi w'abana 4 ababaye cane. Uko twamusanze agiye kurondera indagara adandaza kugira ngo abesheho abana biwe. Asaba umukuru w'igihugu kuhaseruka. Amafaranga yatanzwe kugira ngo izo nkombe zubakwe yaranyurujwe. Dusaba umukuru w'igihugu kuhaseruka. Ategerezwa kumenya ukuntu abamutoye bariko baragorwa. Turiko turicwa n'inzara hano. Niko yashimangiye uwo abona ko nubwo baduha ibyo kurya ntitworonka aho tubitekera. Uwundi mugabo w'imyaka ishika 60 Rukundo Juma agira ati: turakeneye nubwo byoba ibyatsi kugira ngo dufute ibyacu. Usiya Gahimbare ni umurongozi w'inzu 10 yahisemwo guhungana abana biwe 10 ubwoba bw'uko bicwa n'imyuzure. Ariyamiriza ibyama bishika mu gihe cose c'imvura. N'abana ibi bamaze kubimenyera. Rigira gatatu gakurikirana mu myaka 3. Imyuzure iduteye, dutegerezwa kuva mu mazu tukahungira mu mabarabara. Niko avugana umubabaro uwo yizeye ko leta izogira ico ifashishije mu maguru masha. Shimye kutagira ico ndabivuzeko.
nimwibaze ibi bishitse n'ubugira gatatu inyishu iguma ari ya yindi. Leta igiye gutorera umuti iki kibazo. Rimwe na rimwe twibaza ko tutari abarundi. Ni ukuri twaratewe. Imana yonyine niyo izodutabara. Niko umugabo akiri muto yidoga. Imiryango myinshi yarateye izayo nk'uko bivugwa n'amasoko yaho nyine. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi avuga ko rusasuma itarahera. Umutumba wose wa Kinyanya abantu barahunze. Bariko bakirwa mu masite yubakiwe ico gikorwa. Niko yavuze agatangaza ko igitigiri c'ivyononekaye kigiye kumenyeshwa. Ubuyobozi bujejwe gukinga ibiza n'isibe bwemeye ko buzotora umuti mu minsi iza. Leta ikeneye miliyoni 20 z'amafaranga y'amadolari kugira ngo yubake inkombe za Rusizi kugira ngo ntirusubire gusesa no konona ibintu. Niko vyamenyeshejwe na General de Brigade Aniceti Nibaruta arongoye ubwo buyobozi. Aranagabisha ati abanyagihugu bo ku Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri barashobora kuzokwimurirwa mu ntara za Bujumbura na Rumonge bumanuko bushira uburengero. Mu myaka 3 iheze abantu bashika 10 barabuzwe irengero. Abandi nabo bashika 40,000 bashirwa mu migwati abateganyijwe izabo bivuye kuri iyo nyuzure y'amazi muri zone Gatumba. Abanyagihugu bashika 7,000 barimuwe kubera ko ikibanza bubakamwo kigeramiwe cane kubw'icegeranyo ca leta y'u Burundi. Uwo mwaka gushika muri Ruhuhuma kuza akarere k'Imbo karimwo zone Gatumba hamwe n'imirwa kazogwamwo imvura nyinshi kubw'ikigo kiraba iby'ibirere mu Burundi EJEBU. Umwanya wacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko tujijeho inkuru bene nkizi ujye uba wa mbere mu gushyirwa nabyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza musabwe nayo kuza kubatega yombi kuko abahishe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.